Ikiye ntabyo nzi kubera baba sije nabavyaye ni mama wavyaye ni mama wao bisigisi mama wao ni wategeza kugira arauzi yego ariko jewe yanarutse nyene Warundi bose rero kuri uno munsi mubona turi hano ndababwisha dukoranije ngaha
naye ndabaye n'ikaze. Rero mbere yo kubaha ikaze nagira ngo usenge Imana kugira ngo ibikorerwa ngaha byose bibere mu Imana. Umukozi w'Imana umwe munjuru mimi usengere kubw'umunsi mwiza waduhaye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagushimiye cyane ko ari wowe waremye umuryango mwiza wa Abel Nduwayo na Yvette, ubahezagiza ibibondo byiza. Mwami turabigushimiye cyane, bino bibondo no munsi y'ibyo byadukoranije ngaha, turakwinginze ngo ibiza gukoreka byose ngaha bize kuba byiza, bitunezereze, binezereze uno muryango, binezereze kandi wowe Mwami uzoba ukoze, kuko ikikunezera no kubona abana bawe bishimye. Papa turagoye ikaze n'ikaribu, ibyo tuza gufungura, ibyo tuza kunywa, buri kimwe cyose kiza gukoreka ngaha cyose Mwami kize kuba cyiza kandi kigesha icyubahiro. Mu izina rya Yesu tubisabye kandi tubyizeye, amen. Urabona ko turiruka n'imvura tutazi ijiva, mugaye ijiva mu ijuru. Kuri uno munsi turamutse dufise anniversaire y'abana bacu batatu bavuka mu kwezi kwa 12. Rero twamatuba bya anniversaire mu kwa 12 kenshi dukunda kubikorera mu ntara, tukaja nko mu ntara imwe cyangwa tukaja mu gihugu kimwe, ariko no munsi twahisemo kubikorera ngaha. Ariyo mpamvu twabatumiye kugira ngo muze bifatanye natwe muri no munezero. Hama kandi kubera turi ku itariki ya 31 isozera umwaka, ijambo riko turiruka imvura iri kiragwa nyine irakomora uko mwayibonye, ariko yahise kandi imvura n'umuhezagiro iguye itariki ya mbere, bivuze ko umwaka wose
wa 2026 uraheza ngiye kubera ko nako iguye kuri ro 31 ejo ni itariki imwe kuvuga ko umwaka wose uraheza ngiye iyo siguro yino mbura mwabo araba motanezero kubera yuko bamwe batashe n'abakiri hano ariko abagihari tubandanye uko nabivuze ni umunezero wo kunezerwa kuba Imana yaraturinze mu muryango wa BNY mwaka wa 2025 tukaba tukiri bazima twese n'umuryango nico kintu cyambere cyatumye dubakoranya ngaha rero ikindi kintu cyabitumye nuko dufise abana batatu bavutse mu kwezi kwa 12 tukaba twiyumvira yuko tuja turabagira anniversaire umunsi umwe kubera ko bavutse mu kwezi kwa 12 kenshi duhora tubikora twaduze nko mu ntara tukabyohereza mu ntara canke aho Bujumbura nyene ahandi hantu atari hano ariko no munsi twavuze ngo twe turi hano muhira n'inshuti n'abagenzi kandi mwakoze kutwitaba kugira ngo muze tunezerane kubwiyo mpamvu rero jewe kabisa nshaka kuba ndi umugabo feke kabisa jewe ntiruka nkora ibyo nkora mugabo jewe itariki bavukiye ko ntayo nzi ijana kuyijana mugabo rero kabisa jewe sinomera ngo ni itariki zingahe nazo nzi mu mutwe kabisa ntagiye kuraba mu ikaye muri ntuze ya rwa rupapuro rw'amavuko ntabyo nomenya uyu ni wabizi sinzi ko yatubwira umwe wese amazina yiwe n'imyaka bamaze hama bace badufasha badukatire gato tuyige hama tubandanya kutunezerwa kandi ngaha turatarama kuko no munsi tuva ngaha ari uko twinjiye mu mwaka mushasha imugire ikibazo byo kunwa birahari byo kurya birahari niwe mudutize umunwa gusa nta kintu murakoze mbanje kubaramutsa mwese bashitsi bahire Imana yo mu ijuru ibahezagire kuba mwitabye uyu muryango Imana yo mu ijuru ibahezagire rero ndabaramukije mwese rero Imana ishimwe hama nkuko abivuze aba bana bavutse mu kwezi kumwe ariko ntabwo ari umwaka umwe uyu mukuru yitwa Akeza K'Imana Anne Carmen yavutse ku itariki 31 z'uku 12 yavutse no munsi yavutse no munsi mu mwaka wa 2011 ujya nawe yitwa Dushimirimana Kenny yavutse ku itariki 13 z'uku 12 2013 nuvangu ya akuje imyaka 14 ujya nawe akuje 12 ujya nawe yitwa Igiraneza Ange Bella yavutse ku itariki 1 y'ukwezi kwa 12 2016 urumva umwe atangura itariki y'ukwezi uwundi agaheraheza umwaka kuri iyo tariki kuko kwezi nyene rero bose ntiwogira ku itariki imwe umwana umwe ubundi umugire ku itariki 13 ubundi ro 30 tuca twiyumvira tuti dushyira hamwe cyumvira rero twese bose twobagirira rimwe ari batatu kuri uwo munsi wa nyuma nyene tukaryohererwa umunsi mushasha tukaryoherwa n'umunsi uheze ko tumaze tugihumeka umwuka w'abazima Imana ishimwe rero nuko nguko ibintu bimeze uyu munsi turanezerewe tunesherejwe nuko uyu munsi twabyaye ubushuri abana batatu babita ubushuri twongeye kunezerwa rero yuko inshuti n'ababanyi n'abagenzi bongeye twabateye akamo bakatwitaba n'abana batoya twaryohewe n'abana bato baje gushigikira abagenzi abo bavutse kuri iyi tariki Imana yo mu ijuru rero ibahezagire cyane tugume turyoherwa nkuko Mutama yabivuze ati uyu munsi ni umunsi wo kunezerwa yuko dutuyejeje umwaka tukongera tukigira n'ubundi dutangura
turanywa tujye rero uyu munsi ni uwacu Imana yo mu ijuru bahezagire cyane amen. Reka dusabe abana bajyaje rero batukatire gato bafashe kuko nibyo byatuzanye ace bakate bafashe bakate gato bahe bene wabo. Happy birthday to you, Shuri. Happy birthday to you. people aho muri hose turabaramutsa twongera tubaha ikaze twongera tubahani tubipfuriza bonane nziza hama twongera tubapfuriza kuramba aho muri hose twongera tubibutsa mugire subscribe share mugira na commentaire mutaginga amadarapo yaho muri hose muko murakurikirana ibiganiro byacu uno munsi niho twagendeye mu rugo kwa Abel aho twasanze ariko wipfuriza isabukuru y'amavuko abana biwe batatu afise murababona ngaho imbere y'iwacu bari kumwe n'umutambukanyi wiwe usanga mu bamenyereye n'ikiganiro giheruka bari twajanye c'ibitoki twari turi kumwe reka tubaha akanya bagira ico batubwiye kuri urubanza ukuntu bari baruteguye barahaye ikaze abakozi bari ikaze twashaka tubabaze Abel byagenze gute kugira mwiyumvire kugira isabukuru kwifuriza isabukuru abana banyu ko ari batatu eske bo bavukiye itariki imwe canke mwashatse kugira mu bibagirire umunsi umwe ntabwo ngo byagenze gute ahubwo nuko tuteza kubagira isabukuru ko n'abana bavyaye ahubwo iyo tubaza ati byagenze gute ubagira isabukuru bose cyane muri batatu baza bari mu majene
mwatubabarira. Hama twabonye mwatumiye abo mukinana abo twobita abakolege mukinana amafilme, twabonye bafani, twabonye n'abandi bagiye bakurikirana, twabonye n'umudirector wanyu n'abandi benshi bama muri kumwe mu bikorwa bitandukanye. Mugani twashoboye kubona ekipe yose ikwiye. Uyu wari umunsi mukuru wa ekipe, umunsi mukuru wa G5, wari umunsi mukuru cyane wo kwifuriza isabukuru abana bacu bavutse mu kwezi kwa 12 ko ari batatu. Hama kandi abaje ngaha baje bazanye abana babo, niyo mpamvu bari ngaha. Rero ni wari umunsi mukuru ujanye no kwifuriza isabukuru aba G5. Niyo mpamvu hari abo utabonye, ariko hariho n'abandi twabwiye ariko batashoboye kuza. Kurazi bigora abantu bose, apana ngo bigora abagabo. Burya abantu bacu byo mugani barigura cyane, bigora abantu bose. Rero ntibashoboye kuza kubera bafatiriwe, ariko twari twabamenyesheje. Rero igikuru nuko byabaye, banyine urubanza barabana kandi twarabakoreye. Yego. Abeni umuvyeyi w'abana batanu ntihenze. Mwaba batanu hagize anniversaire abana batatu. Uwo tubwira amazina yabo, ukatubwira imyaka yabo bari bakwijije. Umwana wa mbere yitwa Carmen, wa kabiri muri bajya bagize Carmen na Kenny na Ange Bella. Hanyuma umunsi bavukiye ntabyo nzi kubera sije nabavyaye ni mama wabo bisigise. Mama wao ni wategeza kubwira arawuzi. Yego. Ariko jewe yanarutse nyene nabivu. Mama utubwira icyo tubwiye ku bana ukavuga itariki, kuko papa w'abana we yavuze ati uwuzigise ingene camubabaje ntibashobora kuvuga amatariki yabo. Umwana yitwa Akezakimana Anika Mbere, yavuze itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2014, akwije imyaka 14. Umunsi wari uyu munsi nyene ni tariki 31. Hama uwundi mwana nidushimira Imana Kenny, yavuze itariki 13 z'ukwezi kwa 12 2013. Ugira gatatu nawe yitwa Igiraneza Ange Bella, yavutse itariki 12 2016, nawe akwije imyaka 9. Kenny yakwije imyaka 12. Rero kuvuga ngo impamvu inyamukuru yatumye bagirira rimwe muri itariki 30 nuko bose bavutse mu kwezi kumwe, ariko ntabwo bakiye mu mwaka umwe. Umwe yavutse itariki imwe ya 2016, uwundi avuka itariki 13 ya 2013, uwundi avuka itariki 31. Heraheza umwaka, heraheza tugaca twinjira mu gutangura umwaka mushasha. Rero kuri uyu munsi niwo twafashe icyumba cy'uko twabahuriza hamwe kugira ngo duheraheze umwaka dushima Imana yo kutumisha tukiri bazima, tukaba dutanga undi mwaka tumeze neza ari amahoro, dushimira Imana. Mwotubwira umwaka umwe wese yigamwo w'ishure? Uwo mukuru Carmen, yego, yakuze 14, yiga 7e primaire. Uwo bakurikirana Kenny yakuze 12, yiga mu mwaka wa 5. Wa nyuma muri bo bagiranye anniversaire Ange Bella, yiga mu mwaka wa 3 wa primaire. Abel, abana bawe uko ari batanu, ubaravye ingene usanzwe uri umukinyi w'amafilme, ubaravye urabona yuko hariho uzokurikirana canke uwo bafise impano yo kuzokina filme nkuko wowe bikina, canke uhora ufise uko bigisha kugira nabo bakunde gukina amafilme bazohave bayakina? Burya impano ya sinema jewe sinemeza ko ari byo biga mu ishuri, burya biga ibiharuro canke bakiga informatique.
impano ya sinema bazikayunguka niyo mpamvu nayisanzemo kandi ntayize ata amashuri mfise kandi n'umuhitiro tubereko nkasanga nkina sinema benshi nkasanga bamenye kandi nta umuhitiro uhari nta umuntu w'injabwenge bikomeye ariko bakamenya kubera sinema nuko ari impano uvukana si ibyo mu ishuri rero rero muri bajya abana nihagiwe nzobona afise impano yavyo nzomushigikira mugo siziye nzobimushiramo gusa nabonye ubikunda kubikina kandi abishoboye n'uwitwa Kebi barabonye ifilime nigeze kumukinisha ruguru yarabikoze neza ariko rero sinoshaka mu masinema kubera kindi kuyiga nibaza ko yo kwiga ishuri namara kubimenya canka heje amashuri akaba bikunda ngira nzobibona bivanye n'ingene aguma nyene abisaba canke ashaka kubikina amanda yimushiremo ariko ubusino yimushiramo ndamuzi ishuri kandi nyene nibangize bikose hama wotubwira akajambo kamwe cyangwa ukipfuriza abakunzi ba GFIS TV ukagira akantu babwiye nimba wipfuriza umwaka mwiza sinzi yewe abakunzi bacu abakunzi ba GFIS Media na GFIS yaro GFIS Media ariko akaba na GFIS Production y'amasinema ariko zose urumva ko ari kintu nimwe bose rero ndabifurije umwaka mwiza kuranirwa bazogira amagara meza kandi azobandanye badushigikira n'umwaka tugiye gutangura kuko ibikorwa birahari byinshi cyane nibaza yuko abantu bahisemo kudukurikirana bazobora inyigisho ku mbuga zacu yego murakoze abakunzi ba GFIS TV tongeye tubakengurukira tongera tubipfuriza amagara meza mu mwaka wa 2026 twongera tubasaba kandi kuja kuraba ibiganiro byacu mubandaye mutuduza kugira natwe ntiducike intege aho muri hose murakoze